genda none ari papa wawe nuratinya ari umuvyeyi wawe ari uzi ko wananzanye igenda ntabwo ntayibone nabi shamenga two turamugaye turi bari ibintu yagiyemwe byo kuburanira amatongo y'iwabo ariko usambye azogaruka tuvugana genda uko ndabona ni biki papa ni nyene ubona usaba imbabazi ndakwabari umuntu ngeto kubimbwira kuva kare atandika mwambari yuzo katubwira kare nk'abavyeyi bawe niwe wari kuzoka saba imbabazi ngazumva kumuronka nivyoroshe kubera umva umuhungu yaragiye Gitega ntazi yari baje baritonda baronse ivyo bike bakajyama kandi ibintu baronse yaho ko n'ibintu byinshi ubu n'ingwara nyinshi zirahari kandi kweri nyiza cyane n'abandi bana bose babigeme bajya baravyumviraho n'undi gwaruka rubaho mbona ivyo yakoze batodikurikiza abandi bana kuko ukuntu kononera abavyeyi bose babaho kubona umwana wera mu yambe uramwigisha kusigashywa mu 8 cyangwa mu windi agacata ingera agatamashuri wagiye kubongera abagabo atari bwaganya abagabo. Every story matters. STV. Every story matters. Kunzi STV je speak umeze neza umeze bon je ndashima ndi kumwe na Rahabu murazi byamushikiye murazi ukuntu ibintu byagiye biragenda byose muravyibuka ukuntu kimwe cyagiye kiragenda rero uno munsi turi mw'isite sinzi ko ari mu butere cyangwa kumubona ariko turi entre yaho hano habiri turi mu cyumugara uriho na Rahabu twari tuvuye iwabo kwa papa wiwe Rahabu niho yari yambwiye kugira icyo ashaka kubwira se na mama wiwe ariko twababuze cyatubwiye ko ari kumuhana rero niyo tuje kugira Rahagisha ashikirije batahubwira haje menga nta muntu ahari mugabo papa nuyu ni papa wanje papa genda uje imbere rero nje imbere nese umuvyeyi wawe imbere genda none ari papa wawe nuratinya ari umuvyeyi wawe ari uzi ko wananzanye igenda ntabwo ntayibone nabi shamenga two turamugaye ntabwo na kamera ni sawa muvyeyi ni sawa mugengana maki ko muzana amakamera mu rugo habaye iki uyu mwana wawe ariko arakurondera Rahabu yegera hajya muyaga na papa wawe ni umwana wawe narinzanye yarakurondera ariko aranyongera jewe genda uko ndabona ni biki papa ni nyene ubona usaba imbabazi ndakwabari umuntu ngeto kubimbwira kuva kare atandika mwambari yuzo katubwira kare nk'abavyeyi bawe niwe wari kuzoka saba imbabazi ngazumva byarangoye rega narabuze n'ubundi nako nangwa kubabwira natinye ko muca munyirukana n'ubundi ndakunyuze mbabarira no kuri ubu ndicuza cyatumye nkora ibintu mwananje banda kwanza umbarire ingene byagenze neza tarashise nyene gira none ngaho papa wawe muyaga na kimwe je ndabuze naho mwicara reka naco ndafukame ngaho imbere rero cyose imbabazi nyene byarashitse papa mbabarira byarashitse mbe kwanza mbarira papa nyeneyo yarampenze ubwa mbere kwanza nari nzi ubuzima bayimo ko ari ubuzima bwiza ko nagiye gusanga tori yaraje ibi turavyegeranya neza mugacu bitwara kubigurisha turavuga ko make yo gufunguranye
none iyi ni mari babikoze iki mu mategeko ibi oya si ngombwa dukurikirane icyo babikoza kuko twebwe utoye ukaronka amafaranga ibyo babikoza ntibabituraba. ubwo ubu naragenda murondera asanga ahantu babahaye akazi baba barabamwo rero ubu hari ibintu yagiyemwo byo kuburanira amatongo y'iwabo ariko usambye azogaruka tuvugana kwenda ntayihakana arayemera arayemera sawa mwananje wewe mbabazi ndaziguha ariko nicyo gitagwa iwabo garuka mu rugo ariko nzomuronderera. urakoze cyane papa wanje ndakunda urakoze cyane ne muvyeyi ko umwana wawe yarasanzwe yiga duca bandanya ishuri niyavyara icyo kibazo nicyo kinini ninjye niyavyara ariko azobandanya ishuri uko n'abandi mbona basigaye bandanya amashuri. niwe yari mukuru canke yari umuhererezi uyu yari muto muri bose ko yagize ikosa rinini agenda kuja mu ngeso mbi bice bimva biranka nyene muguru umva wamukunda wamwitaho ukamurihira vyose mu bana bose nemera amashuri si iki nta kimwe yabura ariko ubugaba bw'abana bubu kumubabariye umugore wa muravyemeranya ko aza kuvyemera kumutora ko arazi ko mama afise amashavu menshi nyina w'abana tutavuze kuva kare ko tunyuma twamubona ko yari yatakaye ntacyo ndamuganira aravyemera ku mutima mwiza ndabizi. no mungu nabise mukamubura bizogenda gute mungu duwe tutoganira je nawe turi babiri ariko kumuronka nivyoroshe kubera umva umuhungu yaragiye Gitega ntazi yari ari Gitega ntazi yari imirimo yaje akoresha azogaruka bazi ko mutigeze muyaga ugize ukuri umuvyeyi wawe baramubwiye azogaruka kubera aramukunda umwana wawe barimo mwaravuganye ndamurondera uyu munsi uribuka ukuntu mwatukanye hoho na bukuru bibaza ko vyoroshe kugira azokwemera ati ngo aragarutse ngafashe umwana azogaruka hehe nuri umwana wanyaheje kwa mwibarabara sawa honyura ku murizo w'intari kwereke muko murabibona nje kuba heno dekura ntabyo usohora umviriza dutereza gushwana sibyo mvira mu muryango hara genda jera nenda ntahomva sawa none arasinukisanga soho umviriza basha kala soke urahaba ubwiza ukuri umuvyeyi ukuntu vyagenze papa urumva biragoye gusigura kubera nyine byarashitse umuhungu ndamuburira indero kubera yarambeshe ubwa mbere urumva yarambeshe afise ubuzima bwiza muhiri wabo arampenda nza ndamusanga mu mageto kandi atari inzu yuyu rero nongeye kumva umugenzi wambwira ngo akorera mwiyarara mbona nje sinari kubura ishavu nagize ishavu kubera yarankinishije ntesha umwanya n'amafaranga mwandihira ku ishure basi canomba ishavu ndamusanga mwiyarara ndamuburira y'indero dusubiye kandi turahura ndamusanga ahantu babasigaye baba n'ubundi biranka twumvikana papa ndamuburira indero nukura amakosa nayo wanje nico cyatumye agenda. None nakubajije kwanza imbere yuko ivyo byose tubishikako uracyankunda wi uno nakubwiye ati ibyo sivyo byanzanye dusuye kumera umutwe ndibaza ubwo rero kwabuze ko atavye urukundo bikihari ukabota kinkunda n'amave kwigurana ndaje mbere nagenda biheza oya none kuki yumfata urukwagira ibintu by'imitwe ngaho none nunkunda unshaka hiki reka rero ngende ndagukunda fasha umwana wari munda gusa okay kuva rero atavye urukundo biri ngo je mbere ndigiriye igihe cyose wewe uguma ushaka ko ibintu vyanje nawe biva mu induru sivyo igihe cyose ntamaro wegera ndonderera ndikunda gusaba ibintu by'umwana uzumbya ngo ndacagukunda nimusoma hari atange cha agiye mwe n'ibintu by'ingwano uyu mukobwa hagwa nuko we nambara agatwe kanje urondera ubushize wambabuye urukofi nubu nkubise n'urundi hama ngo ndi papa w'umwana abagabo twaragowe vrema ego byose nabyumvise mwananje ntacyo
kuri uwo makosa yagize cyingine nzomwironderera aho umwana wawe yakoze amakosa amakosa barayakoze nawe nyine kuba mu burindiro cyo gituma watugira ingorane nk'izo wonye none yakwanse gutugira nk'ubane ubwo ataburya afise ntiyanyanse ubwo ataburya afise kandi namuburindero none ngajenga pawawe nk'ubu ntawe nzi ubanze umubona gute nzomukuzanira muvuga ese kuzomukura abafise ibintu za bukuru nzorondera umubwiye mwana wabo niyo uzomukura ega mwana nta na telefone afise ndamusanga ahandi muhiri wabo siri kuzo erega haje niho batsinda rose kuva ngo ni wabo nzopfa kugenda kumurondera ndamubuze nta kundi umva ko ibintu bigoye none mutama ubuhanura ikigwaruka byigisha abandi urundi gwaruka urundi gwaruka rubaho mbona ivyo yakoze batodukurikiza abandi bantu kuko ukuntu kononera abavyeyi bose babaho kubona umwana wera mu yambe uramwigisha kusigaswa mu 8 cyangwa mu windi agacatingera agatamashuri wagiye kubongera abagabo atari bwaganya abagabo babiyubare baze baragira bagiye bike bakajya amakara n'ibintu byinshi ubu n'ingwara nyinshi zirahari kandi kweli nibyo cyane n'abandi bana bose babigeme bajya baravyumviraho yego kabisa umva rero ndibaza arasubiye mu bandi bana rero rahabu nta kibazo azosubira kugira nta kibazo na kimwe nasubiye mu bana aje mu rugo byo nzoronka ndabibuze tuzuza cyangwa tujyame inzira nta ngorane nini ntabwo muzomugira uruhango nyine ngo mumufate nabi ngo kubera atwaye inda oya naho mugabo yo mwanka usubira mu rugo nyine akavyara ku mategeko aje no mufasha Yesu wiyo ariko ntazasubira iyo ndero ayikure mu rugi wanje none ukora afashe nabi umuhungu akamutuka ikintu mva ko atashije agaciro w'umuvyeyi wamureze agaciro ko yaragataye ko yaragataye agaciro k'abavyeyi kuko nayo bari ari umwana afite imyaka 3 w'umuhungu zishobora kumuta kwindero ari wamwishimiye mwubahe ko nawe acavuga ati ujya muntu afite n'umutima sino muhe bari kadugumane uwo muhungu akaza mukavugana akimera ko azara aramufashiriza arahaba muhira uwo kwemera ko mutwara emye kuzara mfashiriza muhira jewe ngenda yobara nk'umuvyeyi mbonye nibigenze neza nk'umuvyeyi jewe no kwemera ko amutwara twoganira nawe kamira mutware akagenda akamutwara neza bigaca mu mategeko akamutwara bityo mu mategeko bivuye ngaha muhira kandi akamufata neza niyo mukobwa wanje akubaha umugabo wiwe nirahabo muso nakubwiye kugira indero nje kumenya mukuru no uramukunda turapfa wawe mukuru uramukunda ukomera ko mubana ntanakimwe niho nazokurera umwana cyonyine ntuzure mwana none nkubona aho bukuru atagarutse erega ni bibiri ushaka kuzosa kumuha cyangwa cyo kumubona atagarutse nta kundi tumurera cyonyine agarutse ni byiza ubu papa ko gusubije mu rugo udasubira ku ishuri ni iki so wawe mushimira ndamukunda cyane kandi yakoze cyane kandi bige mugire kuba hano ndakome ndicujije Brown sinzanasubira mu buzima bwanje babone nyine amaguba nari ngorore mwibarabara ngenda bangera imipanga nyatari sudire karo ndabasige ndabasezere reka je nsubire ku kazi ndibaza nta kibazo na kimwe gihari washitse muhira warakubona yavuze ko nubwo muzero nk'ivyo bike uzofungura mu bandi bana kuko wahora ubikora mutama je turagushimira ko nawe yakiriye umwana wawe umuvyeyi n'umuvyeyi ndabibona ubona kabisa no kwa nkumara wivyariye nyingu niyaye nabikigaba uragikunda rabaye rero tuzosubira ikindi gihe sabaye abakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane imana ibaheze
Every story matters.